Turabaramukije mwebwe mwese muriko murakurikirana imbonesha kure BTV. Ubu ni wa mwanya mwiza wo gukurikirana amakuru mu Kirundi twabateguriye. Mudukundire duhere kuri izi ngingo nkuru ziyagize. Leta n'amashirahamwe yarakwiye gushigikira impano z'u Burundi kuko biri muri bimwe ingenzi ziburumbira igihugu. Amakuru saya gusa mu kanya ido n'ido. Turasubiye kubaha ikaze ido n'ido y'amakuru twabateguriye. Leta n'amashirahamwe yarakwiye gushigikira impano z'u Burundi kuko ngo ni bimwe bituma ingenzi zihurumbira igihugu. Ivyo bivugwa na Mugisha Haul igihe asanzwe akora umwuga wo gutwenza, akaba yayivuze inyuma y'igiteramo aheruka kugira citiriwe Garage giheruka kuba. Ni inkuru twateguriwe na Ange Negrita Irakoze. Tunywe nkaso Nezuteye umutoto. Ico giteramo citiriwe Garage gitegurwa n'umwe asanzwe akora umwuga wo gutwenza Mugisha Haul avuga ko cagenze neza naho hari icizere yari afise kubijanye no gushigikirwa ariko bitakunze. Nuko rero je ko ngo vyagenze nuko nahise amapromesse mugabo par après abapromesse niyabaye abateni nkuko vyari vyemewe, ariko ico ni catubuje ko dukora. Après tout novuga neza yuko ufise abantu byose biragenda neza. Amakampuni rero adashatse ko umuntu mukorana canke adashatse kugufasha ntiwocureka gukora ngo nuko batagufashije. Kameme iyo wiyemera muri ufise confiance urakora ico gikorwa uko kigenda kose ukamenya yuko ari ciza bivanye n'abantu uri kuragiha. Haure Mugisha akavuga ko amashirahamwe na leta yoshigikira impano z'u Burundi kuko bituma ingenzi zihurumbira igihugu. Kanaka afise discipline ariko arakora nuko yoshigikirwa, adashigikiwe naho hari igihe azoba bloqué usange yabihagaritse. Ico mpamagarira rero umuntu wese amakampuni cyangwa ubushikiranganje nuko bwoshigikira abartiste uko biri mu vyatira cane n'igihugu bakabona neza yuko igihugu kigenderwa, igihugu kirimwe amahoro, igihugu hari mu kwisanzura. Ico giteramo kikaba cyari citabiriwe n'abandi bakora umwuga wo gutwenza harimwo n'uwavuye mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, kikaba kibaye ku ncuro yaco igira kabiri. Ishirahamwe Kids Hub rifatikanije n'ishure kaminuza nderabigisha UNES ririko riratanga inyigisho kubigisha kuri iyo kaminuza nyene zerekeye ikoreshwa ry'imishwarara w'izuba. Ni inkuru twateguriwe na Arlette Mugisha. Izo nyigisho ziriko zirahabwa abigisha bo kw'ishure nderabigisha NS kubijanye n'ikoreshwa ry'umushwarara w'izuba kugira bazozigisha abandi, zifise akamaro kanini nkuko twabishikirijwe n'umwe mu bariko barazihabwa. Inyigisho zirafise akamaro cyane, zije mu gihe igihugu cy'u Burundi gikeneye kugwiza aho gikura umuyaga nkuba, zije kandi mu gihe twebwe nk'abigisha twari dusanzwe dufise ubumenyi muri vyo, ariko ubumenyi murazi yuko butigira buba bukwiye. Zije kugira ngo abigisha bagire ubumenyi bukwiye bashobore kwigisha neza abanyeshuri, bongere bategure abazobafasha kuja gukwiragiza ubwo bw'imishwarara y'izuba mu gihugu hagati. Dr. Agnes Nakimana, umuyobozi ajejwe ubushakashatsi muri iyo kaminuza, amenyesha ko izo nyigisho zizoterera no mu nyungu z'igihugu. Ibi bikoresho vy'umuyaga nkuba uvuye ku zuba zikoreshwa n'abantu badasanzwe bafite ubumenyi buhanitse gose. Rimwe umwimbu vyategezwa gutanga ntibishobore kuwutanga wose kubera ubumenyi bubayabaye. Kindi nuko ahantu usanga hari ama installation manini usanga kushingwa vyashinzwe n'abantu bo hanze abaje kubibestarira. Iyo bigize birapfa gatoyi basubira guhamagara wa muntu wo hanze, bigaca rero bizimba igihugu. Ni vyiza ko bimenywa nabo mu Burundi. Izo nyigisho zikaba ziriko zitangirwa kuri iyo shure nyene nderabigisha NS. Umuntu kugira agira amagara meza ngo akwiye kugirisha ibipimo vyose kugira amenye indwara afise. Ivyo bikaba bivugwa na muganga Boaz Nibitanga
yanonosoye kuvura indwara zitandukanye. Tumukurikire. Kugirisha ibipimo byinshi bitandukanye bishobora gupimwa kwa muganga kubwo kurondera indwara zitandukanye ni ingirakamaro cyane, kuko mu bisanzwe turavye mu bo dusanzwe twakira kenshi umugwayi ashobora kuza kwivuza iki ugasanga hari izindi ndwara agendana atarasanzwe azi. Rero twama twahanuye abantu ko bagisha ivyo twita examen general, bisigura araza kwa muganga akavuga ati ngomba gusuzumisha amagara yanje, kuko hari indwara zitashoka zigaragaza ibimenyetso bwonyene usanga uri kugendana nazo mu nyuma zikagera mu rwego twita chronicite, zikaba ukazimana igihe kirekire ku buryo biba bitagikunda ko zishobora kuvugwa. N'imiburiburi bivanye kumbure n'ikibazo c'uburyo mugabo n'imiburiburi buri mwaka umuntu ateza kuba yogirisha examen general. Benshi twama twabatoye indwara za diabete ugasanga ayimaranye igihe atarabizi, imaze kugera ku rwego rukomeye, kandi diabete iratera indwara ya hypertension. Ma complication ya diabete harimo indwara y'umutima ya hypertension, n'ama complication ya hypertension harimo indwara ya diabete. Ushobora kuba aragwaye indwara y'umutima igihe kirekire ikagutera ingaruka z'indi ndwara utabizi, mugabo mu gihe ugirisha examen general tukabimenya imbere y'igihe, muri ico gihe tuca tugukurikirana hakiri kare bitararengerana. Hari indwara z'igitigu abantu bagendana, hari indwara z'umugera wa sida abantu bagendana, hari indwara nyinshi yaba n'indwara z'inzoka zo mu nda zishobora gutera ibibazo. Nomaho twama twana constant hanuye abantu ko buri mezi 3 bagira ivyo twita deparasitage. Rero kugira examen general canke ibipimo vyose bitandukanye bivanye n'ubushobozi bw'umuntu ni ingirakamaro cyane, bituma wicara ubaho uzi amagara yawe uko vyifashe. Hagiye gushirwaho imbonesha kure n'isamirizi bizofasha abanyempano gushikana ibikorwa vyabo kure, vyashikirijwe n'umuririmbyi w'umurundi Mugani Desire batazira Big Fizzo mu gihe hariko hahimbazwa imyaka 5 iryo shirahamwe rimaze ririko rirakora. Ni inkuru twateguriwe na Ansherisa Nzeyimana. Mu kiganiro ishiramwe Bantu Boy Entertainment ryahamenyesha makuru aho turi mu nzu yahari iryo shirahamwe rihimbaje imyaka igera kuri 5 heze bariko barakora. Mugani Desire benshi bazi kuri Big Fizzo arongoye Bantu Boy Entertainment arashima ku ntambwe bagezeko. Anniversaire ya Bantu Boy tumaze imyaka 5 turakora, tukaba twishimiye kuri urugendo rw'imyaka 5 tumazemo. Ari nibaze yuko hari amahirwe menshi yakoze mugabo ntiyabandanije. Nukuri intumbero yacu ya Bantu Boy intumbero guteza umuziki mu Burundi imbere, intumbero yo guteza abo bari muri Bantu Boy cyane n'abandi batari muri Bantu Boy kenshi ngira mora mu natora tubasapotinga tu nuko twebwe nuko twubona yuko Burundi bugera imbere tubicishije mu muziki. Big Fizzo akamenyesha ko kubwihangiro bihaye ryo guteza imbere umuziki ndundi bariko barategura gushira isamirizi hamwe n'imbonesha kure bizofasha abanyempano gushikana ibikorwa vyabo kure. Shakugura televiziyo na radio ntumbero nyene ufasha gupromotinga umuziki ndundi 100% umuziki ndundi yo kugirane nabajya abana bataba promotinga babandi babanza kubasaba 10,000 je sais pas quoi nabonye bazorenkeraho chance yo kuvuza. Ishiramwe Bantu Boy Entertainment bakaba bazotunganya ku igenekezo rya 16 Kigarama uyu mwaka uruganda ruzohuza abanyempano batandukanye ku nyigisho zerekeye umwuga bakora. Kuri no nkuru duciye turangiriza ko amakuru twabateguriye kuri uno munsi. Dushimire abariko barayakurikirana, dushimire abadufashije kuyatororokanya, turashimiye n'abari mu buhinga bw'ivyuma. Umugoroba mwiza kuri mwese, murakoze.